Hello my people, mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Je tugiye kubana mu kino kiganiro nitwa Tuyisenge Charite nk'ibisanzwe. No munsi nasaka ngaruke tuvuge kwi nkuru y'umuhungu canke y'umusore wacu w'umunyamuziki yitwa DJ Fernando. DJ Fernando aho ubona ariko aravugisha abantu benshi ku mbuga zigiye zitandukanye bivanye n'ibyoba byaramubaye ko aho yatangaje ku rubuga rwiwe rwa Facebook avuga ko hari banke yoba yaramufashe nabi ariko akavuga ati sinshimye kuyivuga izina kuko ntibantumye ndabamamarize ariko sinshaka no kubicira akazi kabo. Reka nivugire ibyambaye ko jewe hama nayo ibandanye akazi kayo. Niho yavuga ati ari banke uno munsi yamfashe nabi kandi ibiboneka ati ariko hari ikintu nashaka kuvuga ati burya iyo umuntu yubatse brand canke yubatse izina akaba ari celebre ntivyari bikwiye yuko afatwa nkuko bamfashe kuko base ko ninjira kandi narinje kuba umunywanyi wabo. Akongera akavuga ati burya umuntu yubatse izina abaje kugira marketing canke abaje kubamamariza nibyo mutazi iti ariko sinzi ukuntu iwacu twabaye aho ahandi ubona ko nk'umuntu aje muri banke bashobora kumwakirana iteka. Dukomeje tugenda n'ibindi bikurikira nagira ndabibutse ko buke bwaho yaciye apostinga avuga ati ndagiye kwiga ibijanye n'amabanke nanze nzogaruka nuguruza banke yanje. Ari naho yasabye aba fanzi biwe avuga ati none ko ngiye kwiga iby'amabanke muranyemereye ko muzoza kuguruza amakonte muri banke yanje. Nta muntu numwe yarazi iyo agiye. Niho bukeye bwaho uno munsi twabona akavideo ari kumwe na Element production wo mu Rwanda akaba n'umuririmbyi akomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Element mwese ngira ngo muramuzi, yaririmbye za Kashe n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zarakunzwe. Niho twamubona benshi tukibaza ati ihe wa muhungu wacu ahubwo araturenze yakoze beze akora n'ijambo bita celebre arigira brand ya trendinga ku buryo ahantu hose usanga ryavuzwe ryakunzwe. None agiye kutuzanira igikorwa ari kumwe na Element. Ese byo bari byo canke nibyo twiyumvira? Reka tubitege umwanya ariko amahirwe hari hashobora kuba hari igikorwa hagati yiwe na Element producer wo mu Rwanda. Ariko nagira ndabibutse ko icamujanye atari ico gusa ahubwo yagiye ajanywe n'ibindi bikorwa bitandukanye aho ubona hariho igiteramo azogaragaramwo mu gihugu c'u Bugande aho uno mwanya tuvugana asanzwe abarizwa mu gihugu ca Uganda. Hari event yabonetsemwo ari kumwe n'abandi bahanzi benshi abagande abanyarwanda n'abamanager babo ubona ko byagiye bigaragara ko hari event izobera mu Bugande uyu mujene ashobora kuzoba arimo. Ati rero uri kuraraba uno musore DJ Fernando afise ukuntu akora utuntu twiwe agacangura kudukoresha nka base canke nka beef kugira ngo abanza trendinge abatatse abatake neza. Ngira ngo muravyibuka neza igihe aririmba indirimbo yitwa Kazima Imana Inkunda harabanje haravugwa amajambo menshi agiye atandukanye ubona atari ameze neza. Hanyuma niho vyagiye kuba mwinduru nawe acabatamwe ati Kazima Imana Inkunda ikiba hit song uno munsi ishobora kuba ari nayo ifise amavyuzi menshi angana n'ibihumbi arenga imiliyoni 10 z'amavyuzi bashobora kuba barayiravye kuri YouTube. Rero ugiye kuraba n'iryo jambo celebre yavuze ugacuraba na vurugu gisanzwe hari mwino minsi kubera we ibyo yari yivugiye ubona neza ko ari kategura base neza canke ategura business bigatuma
ashobora kudutamwo ikintu comotse kandi bikazotuma benshi bashobora kugihurumbira bakaja kukiraba. Uyu mugabo kwiraza ukuntu ategura utuntu twiwe mumureke. Ni naho no munsi ubona ko Alvin Smith yongera ararivumera aravuga ati umuntu iyo yubatse izina agakora izina bamumuha agaciro kiwe kuko biba byaratuvunye. Kukaba nkako ugiye kubiraba koko biba byarabavunye, ariko hari igihe usanga ibintu biba bigoye bivanye n'ukuntu wabyitwayemwo, kuko arabagiza ko DJ Fernando nubwo yagiye muri banke yagiye yitwaje inguvu igikenye izina bigatuma batamworohereza ko yoshobora kwinjira. Je twari kumwe mwa kino kiganiro nkaba ndagisohereje ngaha. Wewe utarakora subscribe ndakwinginze ukore subscribe, kore like, comment na share. Tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro byose by'ahazaza. Murakoze.